ino ndirimbo nizere ko iraza kujana gatoyi nivyo tugomba tuvuge. Ni indirimbo yitwa Ni Mureme, ni ya Ansel Bella. Musanzo muzi yamenyekanye utirimbo Ibuye ry'igitare, Ni Mureme n'utundi tandukanye. Uzi ko abantu barara kubiri bakarota rimwe kubera ko wambwiye ati ndaje kuvuga ibi nibi naciye mvuga ati reka tuyishikirize na cyane ko nzi ko igikorwa kikuzanye ngaha icuza kuvuga ni ikintu cyo gufasha canke cyo kuremesha kuko ari byo musanzo mukora muri YBSP. Aho rero tumeze neza, nimeze neza cyane ndashima. Karibu muri BTV. Merci. Iwanyu ni wacu ariko merci kunyakira mu kiganiro igambere na inje kiganiro Friday Light. Reka ndakubwire yego birashoka ko ari igambere ko twabikora mu ijoro kandi we ntutembera ijoro. Sambiri uba washitse mu rupangu rimwe na rimwe harige nibazombone mu ijoro gayibarenga amazangu narabe uri mu kazi ka BTV kuko hari gihe waja kuri la pirogue kuri Saint Valentin ugasanga uri kurafata interview saa 8 z'ijoro umeze neza ariko ndashima Imana ndashima Uwiteka vraiment kuwa aho ngeze zino saha mbona sinidoga nta mutwe menese nta musonga meze neza. Yes nguje hano canke uhagaze hano nko muri YBSP barakomeye kwanza nabone baraho nabandi bose baraho haro ni nkumi yitwa Nasigaye bose baraho bose baraho urabivuze neza sinje nka Arlette mwari muzi kuri BTV ariko ndaje nka Arlette umwe mu ba membre ba association YBSP unibazi ko beshi bayizi YBSP ni imwe mu association isanzwe ifasha ugwaruka abana nyarya dukunze kuvuga ati abana ni bwo Burundi bwejo. Ni association rero yihaye ihangiro nibazi ko beshi bayizi twakuye abana mu ibarabara nyariga tubona nuko baratubanye na benshi sinzi ko tuzigiye kubigenza twakuye abana mu ibarabara bajya abana muhora mbona mu ibarabara dodora ku miduga yanyu badodora ku maporta yanyu mu bahe ivyo kujya turakura mu ibarabara mu buryo buke bwacu dufise tubashira ku ishuri hama ni association ifise ukuntu dukora kuko twarimvuye tuti mbega abana none tubatwaye kwishure ishabatumye kuja mu ibarabara nituzohava dusanga tutagikozeko nkuko dukunze kubibona nkaho twaganiriye bamwe bavuze bati baradukura mu ibarabara igipolisi kikadufata ikadusubiza iwacu mugabo ntibatora inyishu z'ibibazo byacu tugaruka haha tumaze kwiyumvira ivyo rero twaragize novuga nk'ama projet dufise ama projet agera kuri 3 imwe ya education pour tous iyo tubashira mu ishure hama après education pour tous comme twese turi muri association tutaba dufise umwanya turavuga dutereka dushireho ikintu cyo duhuza twese kumwe n'abana kugira ngo tuganire ngene bikwishuri biba bigenda ngene muhira biba bigenda dushiraho indi projet yitwa Sunday Meal niyo abantu benshi basanzwe bazi nawe ni bazikora yuzi kurusha cyane Sunday Meal duhura chaque dimanche tuba turi kuri Stella Turtina tugasangira n'abana kujya gusangira n'abajya abana benshi ntibabitahura ariko tuba tugiye kugira ngo tuganire n'abajya abana tugire écoute ya n'abajya abana twumvirize twumve babaye gute ku ishure mbega muhira byagenze gute mbe bararosa gasabuni ko kumesura uniforme nivyo tuba umwanya munini tuba turiko turagira ariko hambavu yaho tukabakura muri bwa buzima barimwo tugakina n'abana tugatamba tugasangira ibintu bikagenda neza ariko tumaze gukora ayo maproje abiri mu nyuma niho haji yindi ide turavuga duti bega none nimba bana tuganira dimanche tukabashira ku ishuri eske ubundi ho turakora haha cha dusanga ntiturashikaho twari twifuza Imana itugirira neza cha turagira indi projet yitwa Women Empowerment dufata abana hari abana bamwe baba bafise imiryango baba baravuyemo mugabo abari ubukene bwatumye baja mu ibarabara turakoranya aba mama ko murazi rimwe mbagamba n'umutwe w'urugo mugabo mama nabo bazezwa nzo niko bavuga turabakoranya dukora ya makoperative amwe umukuru w'igihugu atuhimiriza twese kujamwo tugira udukoperative bivanye naho bagenda baba hama turabaha imitahe agataye gatoyi kugira ngo baze baradandaza umwana ntaburisha afungura umwana ntaburi karamu mu gihe tutahari umwana ntagendewe acafuye mu mutwe umushatsi ngo wakuze
hama gushika kuri no saa kandi turashima byose biriko bigenda neza yaba muri women empowerment yaba muri education pour tous no muri Sunday Meal ego ariko ngo hariho gishasha rero ubunye muje kutubwira gishasha rero narinje nje kuvuga na cyane cyane yuko benshi baratuzi dutegura ama evenement yabo bana turakunze kugira evenement ya Noel pour les enfants abantu benshi batuzi ko bakunze kwitabira ego hariho yiheruka ndibuka ko tutwe nka BTV tubishira habona tufata ama interview tukayishira no ku mastati hari abaciye baboneka baraterera muri RMC number 1 ni benshi batereye haro nuiswe Dauphine ari muri Canada arabafitiye ideni niko novuga pate kuko yarashatse kubaterera ajija cako biragorana hama ariko nibaza ko nkikuje kutubwira ni yagishima arashaka guterera ni n'umukuzini nta umwanya wose twebwe amaremba ruguruye yaba kuri Noel yaba wifuza kudufasha kugira twigisha yaba Sunday Meal kuko Sunday Meal hariho navuga ati bijya mutanga hari amaparti tugenda tubitangamwo bivanye ushaka guterera ko abana ngo banywa amafana canke baka zose muranda bisoma ego rero tumaze igihe kinini tugira ama evenement canke imisi mikuru abana kuko abana ni nk'abandi nimba umwana wa Spox umunsi umwe yo kwifuza uramufise oya tuzomuronderana je nawe uramufise wowe oya nanje sindamuronga ivuga tuzomurondera rimwe ego umwana wa Spox yifuza kugira Noel bisigura ngo nawe mwana wo mwibarabara nahata buryo yarafise nawe yaravyifuza niho twaciye tugira novuga igikorwa benshi bazi nka Noel pour les enfants tugahimbaza uwo munsi mukuru tugasangira n'abana kandi ciza cacu ntitwigera dusangira n'abana bacu gusa tuca turaba nk'abandi bana nabo bari nko mu Malferna ku mwaka weze twasangiye n'abana bari mu Gatumba bamwe bahura na vyago kugira ngo abana bacu bagire gwa rukundo bakuriye muri gwa rukundo bakuriye muri bwa bumwe babone ko natwebwe tutifokaliza kuri bo gusa ariko twifuza ko nabandi bashikirwa bigatuma haba ubumwe muga rero uhava wimbaza ati none Noel irageze Noel irageze tuzani gishasha babwire abanyoteye inyuma yuko tubona yuko iyo Noel tuyihimbaza twaravuze duti mbega burya gutora eglise ni shwa y'umuntu tubavuga tuti mbega burya ko dufise abana baba mizirima burya ntituba tubarenganya cyane nka Kiriku nawe Kiriku numwe muri mu bana bacu yaciye muri YBSP mu mizirima yahora mu mafungo tubavuga tuti erega hari gusanga tuba tubarenganya kumba abana bacu bagadutinya kubera turabatantine n'abatonto ati ntitubivuge basi tubireke kurya mbwa mu nyuma cha turatora novuga ide yindi shasha kuvuga duti umwe wese bivanye nama eglise barimwo umwe wese yisage rero cha turategura igikorwa gishasha ndabazaniye ku munsi wa hijya yeje niko bavuga dimanche c'était le 16 tuzoba dufise evenement novuga aho tuzohimbaza irayidi twebwe kumwe n'abana bacu basanzwe bari mu mizirima nitubahimbaza ngo hazoza abamizirima gusa abana bacu bajya bose muhora mubona tuzokwifadikanya nabo bamizirima tuzokwifadikanya kandi nabandi bana b'abamizirima bari muri orphelin yo mu Kinama aho tuzogenda gusangira nabo tuzogenda mu gatondo ka kare tuzovyuka tugenda tubashire utwangombwa muri orphelin raze haba hakenerwa byinshi hama cyo tugarukana abana abo bana tuzana nabo bana bo bahari anye hazoba amahiganwa y'amakorowani ni wabiyizi nawe tuzogushirenga makorowani hama cyo tuzana abo bana dusangirire hamwe kuri Musée Viva kuri Musée Viva aho tuzohura nabo bana bacu nabo bana bo muri orphelin n'abantu bamwe bakunda kuduterera badutereye zoba turi kumwe na dushimire cyane ministre wa energie nawe yaradutereye kandi ni wazo bari parrain aba marraine batandukanye bazoba bahari abamizima batandukanye badufashije byimva mutima ndabashimiye rero nkabanje mvuga ati ndabatumirira abantu bose gushika kuri no saha mwumvise dufise ibikorwa byishusho wakuba participa ni gute hama ushaka guterera yo terera kimwe muri kwije canke nta muntu ashaka kwikwiza dufise abana sa 20 sa 30 plutôt kuri no saa tuvuze ngo twoba twikwije twoba twibeshe ushaka guterera bigenda gute Arlette umuntu yifuza guterera arashaka kuzohashika kuri uwo munsi kuri Musée Viva icazobazanye cyose nitukuri mitabi karama imwe tugira tuje mu yindi periode ya sororikaye nayo nibaza ko musanzwe muyizi kandi tunayibabwira vyiyaguye kugira dutegure kazoza kabana bacu bazotangura mu kwezi kw'icenda
ushobora kuzana ikaramu ushobora kuzana ikaye ushobora kuzana impuzu ushobora kuzana ikiro kimwe c'umuceri canke iki dufise abana tureze turihira inzu tugaburira byose umuntu yifuza guterera kandi turafise bureau yacu hajya Akeza net niyo novuga bazi cyane gose ahari tumbereye kwa Bosco aha kuri barabara rya Ndadaye musi yo kwa Ndadaye urashaka kuza ukabaza ati bureau ya YBS pirihe ucu wasangaho uterera ico ushaka ico umutima ukubwiye nkavuga nti guterera n'umugisha urabizi wewe kandi ndabizi ko bizi cyane kundusha burya iyo utanze ikintu uronka ico watanze kurusha kimwe watanga gose kandi abamaze kubimenyera gutanga bizana umugisha nkabandi abatumire rero mwebwe mwese muri komera dukurikirana wifuza kuzoza kudushikikira ni wabura kantu ntuzoreke kuza uzoze udushigikire presence yawe yonyene izoduhimbara no kudushigikira n'inyuma y'ivyo ku munsi wa gatandatu naho tuzohimbaza isabukuru wa gatandatu wundi lo 20 isabukuru y'imyaka 10 tumaze turiko turakora ibikorwa ndanagutumiriye bizobera hariya mu Kigobe tuzoba tuhari je ndumumambre canke basireka ndabafana YBSP na cane cane erega je ndamaze gutumirwa hari mu mwaka wahigabasha kera cane ibintu vyabereye muri Calvados je namukombozi twari abatumire biteka hariho n'umupare umengo yari Pacifique nini nahazwe urumva je ndafite udusouvenir aba Lois Bier zoza vraiment samedi muri anniversaire zoze même na dimanche le 16 karibu mwese nivyo narinje kubabwira murakoze cyane reka tugushimire Arlette hama mukumwerekeza dukurikira karirimbo No More ka D4G na karirimbo ka gospel mubandanye muryoherwa mutamba ni D4G kandi tuciye kuri witwa Patrick asanzwe ari muri yo yatumenyesheje ko ku munsi w'ejo bazofise indi ndirimbo iji kwirikira ino ndirimbo yitwa No More ni ndirimbo kandi No More yakozwe na Abinabil sanzwe muswara umuririmbyi ariko ari no direct no direct akora n'amasanamu dukurikira indirimbo yitwa No More ya D4G about separate Jesus for me in here not anymore about separate Jesus for me in